Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mubandanya kudukurikirana bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vya kure, abari hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, abari ngaho mu gihugu ca Tanzania, mwese mudukurikira muri za province zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi, aho mwoba muherereye mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi ni urugendo rw'umukuru w'igisirikari cacu c'u Burundi General Prime Niyongabo yaraye afashe aho yaciye yerekeza mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, akaba yaraye ashitse mu gisagara ca Goma. Yagiye mu biki? Umukuru w'igisirikari c'u Burundi General Prime Niyongabo atabindi yagiyemwo n'urugendo rw'akazi yafashe, aho yagiye guhura n'abandi bakuru b'ibisirikari b'ibihugu vyarungitse abasoda mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu nteko za SADC, gufasha igisirikari ca FARDC kurwanya inyeshamba, umugwi w'inyeshamba za M23. Hahuriye abakuru b'ibisirikari vy'ibihugu bitandukanye harimo n'uwacu Prime Niyongabo, mu bihugu Tanzania, igihugu ca Afrika y'Epfo, igihugu ca Malawi, igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abariyo ni abangaba. Uwahashitse bwa mbere kuri uyu wa kane w'indwi, yahashitse ejo haheze, ni General Jacob John Mukuda. Uyu ni generali atwara ingabo ngaho mu gihugu ca Tanzania, igihugu cibanyi kiri ngaha mu buseruko. Undi yahashitse ni generali Ruzana Mpawanya. Uyu akaba atwara ingabo mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Undi ahashitse ni General Christian Chiwewe. Uyu nawe akaba aramutswa ingabo ngaho mu gihugu ca Kongo. Major General uyu ni Chirumwami. Uyu akaba aramutswa ingabo muri Kivu y'uburaruko na Kivu y'ubumanuko, nawe arahari. Guverineri nawe atwara izo intara ya ruguru ya Kivu nawe akaba ahari, nawe ni umusirikari. Abo basirikari bakaba bagiye ngaho muri ico gihugu kugira ngo barabire hamwe ukungene bashobora kugwaniriza hamwe no kongera inguvu abasirikari babo barungitswe muri Kongo kugwanya M23, bafashije igisirikari ca FARDC na FDR na Wazalendo bose hamwe. Bakaba bagwana n'umuhari umwe wonyene, umwe rudore wa M23 wagisibije, wahuruje amakungu, amahanga, ibihugu bifise ingabo zikomeye cane muri Afrika, ibihugu twemera ko bifise igisirikari gikomeye nk'igisirikari ca Afrika y'Epfo. Ni igihugu gifise igisirikari gikomeye kuri uyu mugabane wa Afrika, mbere no kw'isi hose. Igihugu ca Tanzania ni igihugu gifise ingabo karuhariwe, ingabo zikomakomeye cane kuri uyu mugabane, barungitseyo ingabo. Ariko uwo mugwi wa M23 waberetse ubuhinga bukomakomeye cane. Haraheze indwi yose bariko baragwanira mu misozi ikikije igisagara ca Sake, ihanamiye igisagara ca Sake ngaho muri Kongo, ngo biravugwa ko haheze indwi hariko haraba imigwano ikomeye cane. Iyo migwano ikaba yaraguyemo abasirikari benshi b'ivyo bihugu, bakaba bahise bafata ingingo yo kuhurira ngaho mu gisagara ca Goma.
tubibutse ko kuva Goma gushika muri ico gisagara ca Sake aho iyo migwano iriko irabera harimwo ikirometero 25 gusa vyonyine uvuye mu gisagara ca Goma ushika mu gisagara ca Sake. Abasirikari rero ngo batakaye ari benshi cyane, haguye abasirikari benshi abo Burundi, ab'Afrika y'Epfo n'abatanzania n'abamarawi, ariko ngo barabandanya kunyegeza igitigiri cy'abasirikari baba baguye ku rugamba. Mu minsi yaheze abasirikari bagwaga ku rugamba barafotogwaga ibiziga bakabishira ku mbuga hwaniro, ku mbuga ngurukana bumenyi, bigakwiragira ijya nino. Ubu bahinduye umukenyuro atanumwe agishaka canke akirondera akipfuza gushira abasirikari biwe batakaye canke bapfuye ngo abashire ahabona. Abasirikare basigaye baja ku rugamba batswe itelefone ngendanwa zishobora gufata amafoto n'amasanamu ngaho ku rugamba. Ibiba biri kubera ku rugamba n'ibinyegezwa. Amakuru abandanya kuronkwa nayo M23 igenda ishira ahabona ivyo iba yakoreye abo basirikare, abo bita abansi babo adui, baba bamurashe canke bakamuca intege, nk'uko M23 yo ikunda kubitangaza ko itarasa abo bansi ahubwo ngo ibaca intege. Ukubaca intege rero nta kindi ni ukwica uwo muhanganye. Ni muri terime za gisirikare, terime zikoreshwa n'abasoda batavuga ko hari uwapfuye, ahubwo bavuga ko babaciye intege. Ubwo ni ukubagabanya mu gitigiri, babarasa, abandi babafata mpiri, abandi babakomeretsa bakajanwa mu bitaro. Igisirikare c'u Burundi caratakaje abasirikari benshi cyane, twaragiye tubibabwira. Abavyeyi bararize barihanagura, batakaje abana babo ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abandi batakaje abavyeyi, abandi batakaje abaryango, abandi batakaza abavandimwe babo, abandi batakaza abagabo babo, naho abandi batakaza abagore babo babatakarije ngaho muri iyo migwano iriko irabera mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo tubabwira abarundi bararize barihanagura nyine, ariko umukuru w'igihugu General Major Varisito Ndayishimiye afatanije na General Prime Niyongabo nta kintu na kimwe bariko baripfuza gutangaza ngo biboneka ko hari ukwicira amahera, ariko ntibarabe ku bariko barapfira ngaho muri iyo migwano mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bakaba rero basaba ko ibiriko biragenda bibandanya gushikira abasirikari b'u Burundi bukabaye bahagarika kurungika abo basoda muri Kongo. Hakaba hari kwibaza iyo nama yakoranije abo bajenerali bangana uko, ngo ni ubwa mbere habaye inama ikomeye ihuje abajenerali bakomakomeye cyane, na cyane cyane abaramutswa ingabo muri ibi bihugu vyaciye birungika abasirikari ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hariko haribazwa imvo zatumye bajayo, ni ukugira ngo bahagarike kurungika abasirikari ngaho muri Kongo, na cane cane ko Kongo yaciye ivuga ko itazobandanya itera igihugu c'u Rwanda, nk'uko umukuru w'ico gihugu yari yabitangaje, avuga ko namara gushika ku butegetsi agitorerwa ikiringo ca kabiri azohita asaba inteko y'abadepite ikamuha uburenganzira bwo gushinga ibikoho igoma, akarasa muri Kigali, akarasa u Rwanda. Ese yoba agiye gukinjura ko yavuze ko atazoba agiteye u Rwanda ahubwo azoja mu biganiro? Baba bagiye kurungikayo abandi basirikari, intambara igakomera gushika uyu mugwi wa M23 bawutembagaje canke bawukuye ko bakawutsinsura burundu, canke bazoganira kuki?
ivyo nibiriko biribazwa na bamwe bamwe mu banyagihugu abanyapolitike batandukanye bumvirije urugendo rw'umukuru w'igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo w'u Burundi wagiye mu gisagara ca Goma ngaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba yahuriyeyo n'abandi ba general nka Jacob John Mukunda atwara ingabo ngaho muri Tanzania mbere na Ruza